nukuri ndanezerewe cyane gose ndanezerewe cyane ngaha ibibaye ngaha kuri aeroport ya Melchior Ndadaye kuko nari ndahamenyere nayisanzwe ndahaza nakigwa n'inshuti ariko no musi mbonye urukundo rwinshi cyane cyane mu bakenyezi b'abarundi kazi mu gihugu hagati n'abayobozi ba diaspora ndundi bashigikira cyane igikorwa cy'umukenyezi. Ndanezerewe cyane kubona ndi kumwe n'abacu bene wacu abarundi kazi n'uburyo banyakiriye ndashima Imana kandi ndanezerewe cyane. Mu mwaka uheze wa 2021 mwarabonye igikorwa kidasanzwe cyane abakenyezi b'abarundi kazi bakoze ku rwego rw'isi mu kuja hamwe no kugerageza gutunganya icyo twise Conference Internationale des Femmes, ihuriro rya mbere ku nshuro ya mbere y'abakenyezi b'abarundi kazi ku rwego rw'isi. Icyo gikorwa cyari gikorwa gikomeye cyane kandi kibaye ku nshuro ya mbere twashoboye kurangura nk'abakenyezi b'abarundi kazi tukagifashwa n'abakenyezi b'abarundi kazi ngaha mu gihugu. Ni nabo mubona ngaha anye banyakiriye. Icyo gikorwa rero cyaradushimishije cyane ukuntu cyagenze. Abakenyezi b'abarundi kazi ngaha mu gihugu baradufasha kukirangura, baje kunyereka urukundo n'ukuntu twakoranye n'ibyo twizera kuzokorana nabo. Nuno mwaka twasuye turakora icyo gikorwa cyo guhuza abakenyezi b'abarundi kazi ku rwego rw'isi kugira ngo turabire ibibazo hamwe by'umukenyezi uwo ari we wese ahari hose ku isi. Hari ibikorwa byinshi twifuza kurangura ariko kimwe muri ivyo turi umugwi mushasha nkuko president wacu aza kubibabwira. Duheruka gushingwa ayo mabanga vuba cyane nta namezi abiri aheze, ariko twari haye igikorwa cyo kubohoza abakenyezi 70 twasanze muri kano kanya bari mu bitaro bikuru byo hano i Bujumbura mu Burundi. Muri amezi make cyane abiri duheruka gushigwa muri ayo mabanga twifuza gukorana n'abakenyezi bari ngaha mu iki gihugu kugira ngo turabe ibibazo bimwe bijanye n'amagara y'abantu, amagara y'umukenyezi we yashinzwe kuba inkingi y'iterambere cyane mu burimyi no gukingira ibidukikije, ariko tugasanga yuko bikwiye gukorwa yashigikiwe mu bijanye n'amagara meza. Rero nivyo tuje gukora kumwe n'ibindi byinshi twifuza kuzokora harimo kubohoza abakenyezi mu bitaro. Ico gikorwa cyo kubohoza abakenyezi b'abarundi kazi bari ngaha mu bitaro bikuru bya Bujumbura ni gikorwa vuba cyane aho dushinzwe aya mabanga y'ukuyobora abakenyezi b'abarundi kazi ku isi. Twabanye duti ni giki kintu muri kano kanya byihuta dushobora gukora. Tuca dukorana n'ishira hamwe Semabu kugira ngo tumenye neza abo dushobora gufasha byihuta, tubanje kumenya ni bande bari mu bihe bitaro, amafaranga baheranye nangahe. Rero Semabu yaradufashije cyane gose turi nk'abantu baba hanze bo bari ngaha mu gihugu hagati kugira ngo baje kuri ivyo bitaro babaze neza ati ni bande ni bangahe bafise amafaranga baheranye amafaranga ngana gute. Ivyo byose rero baravyegeranya barabiduha, dusanga 70 koko ni bantaho nikora 70 dushoboye kwegeranya amafaranga barashobora gutaha. Rero twizera yuko mu ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga Semaine de la Diaspora tuzoba twashoboye kubohoza abo 70 twamaze gutangura kwegeranya amafaranga. Iki gikorwa cyatanguye hacindwi 3 zonyene, ariko nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi za GoFundMe na Lumikash twarayitanze. Murashaka kubandanya muduterera kugira ngo abo bakenyezi bashobore kubohoza, ariko naho tutobabohoza bose 70 turifuza yuko ico gikorwa cyo bandanya kikaba ari kintu abakenyezi ku rwego rw'isi twiha tukavuga duti umukenyezi ari mu bitaro mu Burundi turashobora kugerageza kumufasha kuva muri ivyo bitaro yavuwe agasubira ku kivi no mu miryango yabo. Burya abakenyezi ku isi dufise ibibazo bimwe, ariko hari ibibazo bikuru nk'abakenyezi baba mu bihugu by'amahanga tubona dushobora gufasha. Iyi komisiyo yacu y'abakenyezi si komisiyo y'abakenyezi kura ibibazo by'abakenyezi gusa, ariko nibi byo mu kibano. Nukuvuga tuzokwihweza bijanye by'abigeme, tuzokwihweza ibibazo by'ingene ingo zacu zifashe, ariko kandi hariho n'ukuntu abakenyezi benshi bari mu bihugu bitandukanye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bitandukanye ku isi bafise ibibazo bikomakomeye dukwiye kwicarira hamwe tukagerageza kubitunganya kubitorera umuti, kuko nkuko mubizi HCR hariho ukuntu batagitanga imfashanyo.
rero hari abakenyezi benshi hari mu za Mozambique n'ahandi twagiye turumva yuko abakenyezi b'abarundikazi bariko barahura n'ibibazo bikomakomeye dukwiye kugerageza kubaserukira abataha batahe mu gihugu abaguma muri ivyo bihugu bagumeyo ariko bafise uburyo bibeshaho bamerewe neza.